Evariste Ndayishimiye yamayishikiye mu gihugu hagati gutera intege abariko bashira mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere kandi mu bisata by'iterambere bitandukanye. Ivyo akabikora nawe ariko atanga akarorero kuko ari umurimyi mworozi. Aho mu ntara ya Bubanza aho yari yishikiye ku rubuga gutera intege abari ku kivi mu iterambere biciye mu burimyi n'ubworozi. Aho ku mutumba wa Gifugwe ni muri zone ya Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza ubwiwe akaba aharangurira imigambi y'uburimyi aho muri kino gihe ariko harimira igiterwa cy'umuceri ku mahegitari 7 aho hejuru naho ku mutumba hagategwa ibiterwa mbumbarugo ku mahegitare agera kuri 12 kuri wa kabiri rero kwigenekerezo rya 12 ruhuma mu mwaka wa 2024 akaba yari yagiye gutanguza isekeza ryo gutera ibiharage byo muri kino gice ca kabiri cirima. Manazima turi imbere yawe tuje guteragira imbuto yabukenguke ko wama waduha akavura keza n'akayaga keza kazoba keza mu gihe cyacu. No Manazima tugusavye ezagire Burundi nugume buronka akavura n'akazuba bibereye wenyene uzibereye ku Burundi kandi turazi yuko udukunda kandi wamama bikoze. None Manazima turazi twe turatera niwe umeze niwe ukuza kandi ni wewe weza. None Manazima turagusavye izi mbuto tugiye rutere niza abarundi bose bariko baratera mu mihinga itandukanye zibe imbuto zitugira akamaro. Waratwemereye Manazima yuko uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu none rehezagira amaboko y'abarundi bose uhezagira ibikorwa byabo uhezagire imbuto zose tuze tugere mu ishwabura tukushima ubwizina ryawe gera. Aho rero hakaba haheruka kwimbugwa ibigori aho umukuru w'igihugu yishikiye ahabitswe uwo mwimbu ku cicaro cya koperative Terimbere Mpanda. Iyo koperative nayo ikaba isanzwe ikora uburimyi bw'umuceri. Amaze gusigurirwa uko iyo koperative yatanguye naho igeze akaba yarabakeje cyane ati koperative yanyu ni yakarorero n'izindi zose zotegerejwe kuyifatira ko akarorero. Fasoni Florida niyo nizigiye asanzwe arongoye iyo koperative ati twatanguje umutahe w'ibihumbi 200 gusa ku muntu hanyuma turasaba ingurane turanashigikirwa n'amashirahamwe atandukanye. Atu rero aho tugeze intambwe irashimije cyane kuko ubu unye tugaburira umuceri amashure. Koperative Terimbere Mpanda yatanguye mu mwaka wa 2016 ariko imbere yaho twari mu tuntu tw'utugroupement dukorera ahariho hose twatanguye mu tuntu duto. Koperative Terimbere Mpanda muri 2016 niho twatangura kugura iki kibanza ariko imbere yaho twaciye tujina amaturu dushira hamwe dushika kuri 3 dutanga umutahe ibihumbi 200 umunywanyi wese. Vya ico gihe twariko twiyungunganya kugira tugure iyi parcelle hama turagenda hari ahantu twagiye gusaba akagurane muri CCM barakaduha dusha turagura iyi parcelle dutangura gukora ivyo bikorwa. Ico gihe abantu bo muri pamu baraje kutugendera baca baratugoma ico gihe hanyuma dutangura kuza turegeranya umwimbu buhoro buhoro muke dushora muri pamu guteba na fida iraza na yone niho yaca ifata umugambi wo kudufasha twubake ino hangare mubona urabona ko igizwe n'amazu n'amabiro atari make hama turayubaka gushika no musi rero tugeze ku isoko yo kugaburira abana ku mashuri. No musi twebwe umutahe w'amafaranga ntitwashobora kuhara ngo dufise amafaranga nganuku gusa no musi turafise abanywanyi kandi turaronka n'umwimbu. Iyo dufise abanywanyi rero bakatuzanira umwimbu tuba dufise amahera. Umupfasoni arongoye iyo koperative rero agatera kamo abantu bose na cyane abakenyezi kwinjira mu makoperative ngo kuko yo atuma umuntu
yiga byinshi imbere kwiteza imbere umuryango udasigaye inyuma n'igihugu mbere. Aha honyene turi twiravye aho twahereye narigi no musi tugeze mu yinga yahariwe umukenyezi itariko munani murazi ko ari umunsi mukuru umukenyezi ku isi yose. Notera kamo na cane abakenyezi ko bohurumbira amakoperative. Aha muri koperative tera imbere ubu nta mukenyezi ahari atazi kudandaza atazi korora ku gatwe kiwe atarindiriye ngo nzokwahirira impene y'umugabo ngo nzokwahirira ngo impene ngo inka yaguzwe n'umugabo wenyene abafise igice ciwe yashize mu rugo. Notera kamurera abakenyezi ko bohurumbira amakoperative. Nyuma yo kwirabira uwo mwimbu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba akenguruka ko umwimbu wifashe neza. Aho rero akaboneraho akaryo kuvunira akagohe abarundi ngo ntibazowusesagure. Cyabana no gushimira Imana mushobora byose kuko yarumvise igisabo c'abarundi. Navuga yuko iki gice ca mbere c'umwaka w'uburimyi ndiko ndaraba mu gihugu cyose umwimbu wagenze neza. Ko biharage niho hari hakahaze kubera imvura yabaye nyinshi batari bateye biharage bizi guhangana n'imvura nyinshi, ariko ndabona neza ko umwimbo muri rusangi abarimye ibiraya abarimye ibijumbu abarimye ibigori bose umwimbo umeze neza. Nico tubamvuga yuko ari kubikengurukira Imana kuko yo nyene yaradupimiye izuba ryiza n'imvura nziza none bimeze neza. Ikiba gisigaye rero ni itunganywa ry'ingene uwo mwimbo tugenza. Burya nico gikomeye cyane kuko hariho abantu bacu batangwa gusesagura ntibatangwe kwiyumvira kuziganiriza kazoza. Mwarabonye yuko koko turavye hariho n'abadandaza bahora bashaka bati ubu rero ko mwimbo baye mwinshi tugira duce tubacemwo tubigure make tuzoce tubigurisha menshi twabimaze byose twabibakuyemo. Mugabo kubera umugambi wa leta ari uko abantu bose bateza kugwiza umwimbu twaragerageje yuko uwo mwimbu wobikwa n'igihugu hanyuma abadandaza bashaka guhingura rero bakazoheza bakaja kugura cyane bashaka bakawigurira ubunyene. Mugabo cyo nkebura abarundi nuko so kugurisha umwimbu wose no kwibikira nawe kuko ejo uzoja kugura menshi iyo utibikiye. Musanze umuntu ashora umusesekara ibindi navyo akabifungura. Aramenyesha kandi ko hamwe igice ca kabiri c'uburimyi cogenda nkuko igice ca mbere cagenze ngo nta nkeka yuko wa mugambi wa leta yuko umunwa wose woronka ico ufungura nayo umufuko wose ukaronka amafaranga kizokunda atangorane. Jewe ndabona yuko hamwe iki gice ca kabiri c'umwaka w'uburimyi naco cogera ku ca mbere cagenze wa mugambi twiyemeza yuko umuntu utegeza kuronka icyo ufungura no mufuko karonka amafaranga uzoba uriko uratomoka. Kandi ndetse turiko turaraba mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 gushika mu 2060 tumenye yuko umufuko utegerezwa kuba ufise amahera. Kera umurimyi bavuga yuko ari we mworo ushaka kuvuga umukene bavuga ngo n'umwirimizi abajije ngo ukora iki ngo ndi umwirimizi wacha wumva ko ari umukene. Mugubu dushaka bihindukiza umuntu avuze yuko ari umwirimizi tuze tumva ko ari wafise amahera ku mufuko ubusaba akazi duce rusanga ahubwo ari we ari umukene. Hanyuma gutyo twese tuzotangura twumve ingene umufuko uzojamwa amahera kuko nkuko nama ndamivuze nta utunga saba kugira utungi kura amaboko mu mpuzu ugakora ukiha nico twita umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Utazera kundi muntu ngo nzohembwa ryari inyongera umushara bijya uzokwama uri umukene mugiyo wiha umugabo n'uwiha kandi umugabo ahaga amazi ayivomeye. None ndashimiye abarundi bamaze kumva ko kamo cyane cyane ndashimira incabwenge abakozi ba leta bamaze gutegera yuko uburimyi burimwo ubuzima. Ivyo rero bica bitera intege namwe bataronka amahigwe yo kwiga nabo bagaca batangura kubigana kuko kare kubera twari twarataye uburimyi bose bari bazi yuko uburimyi atakirimwo bacamanuka Bujumbura kuba bayaya n'ababoyi ngira ngo n'abakarani
kubera bari bazi ko atakiri bokoramwa muko ndanezerwa mbona bariko baraduga aho babonye rero harimwo ubuzima. None ni kubera iki nawe uyitayeho kuja mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aho amenyesha ko kubona ubwiwe afata isuka akarima akongera korora ngo aba ariko yereka akarorero abandi bakozi ba leta agasaba n'izindi ndongozi kubera akarorero abo bashizwe imbere ngo barongore. Jewe kera nakuze numva bavuga ngo uza gutera uburezora bw'ibanza mugasanga byaramarya ngo uteretse ni babanza gusoma. Ubu rero uja gutera uburezora bw'ibanza ndabishize mu bikorwa kugira ngo abantu bumve ko bishoboka. Nuko novuga nti umurongozi ndongozi y'imbere umwongere iyo agiye imbere akabereka ko bishoboka bose bazocabona ko bishoboka. Mugabo nanje ndabihunze bazocabona ko bidashoboka bazoca nicaye bazoca baja kwicara nabo. Mugabo nk'ubu ndazi yuko hari abantu bagize agashari igihe benshi bariko baravuga ngo ivyo kurya birazimvye ku isoko je nkababwira nti ne mushaka tubibahe kuri gusa icuya turi biri cuya duce tubibazanira ku buntu. Ndababwira nti jewe iwaje mbona ko bitazimvye kuko ndi sumi wanje sumi wanje none sinicira igiciro shaka mvuze nti ni make ndi hamake. Mugabo rero ico novuga nk'abantu bagize agashari kiyagihe ndazi ko bace baca kurima mbere twebwe iwacu hari ico bahora bavuga ngo bamuhaye genda urime genda nawe uvyironderere ushaka ko bitakuzimbura birondera kandi inzira kubirondera narayiberetse. Nta kintu kigoye cyane je narabonye nk'hegitari urimwe hegitari y'ibiraya ntushobora kubura inyungu. Ico ni ikintu maze kwibonera neza nk'abarimyi b'ibiraya ubabarimyi b'ibigori ubu nyene shaka bugende babaze nk'uwarimye kijambere neza waremye neza kijambere hariho watweretse mu ntara ya Bururi ko ihegitari yavuye ku toni 8. Ndazi neza ko hegitari uri kurima ibigori ntushobora kuyirima ku hegitari zibabe ku mahera arenga miliyoni 2. Urumva yuko rero harimo akanyungu hajya muravye nk'umuntu yashoye nk'ibigori nk'itoni 10 hanyuma urumva itoni 10 zica zivamwo ni miliyoni zinga 17 imiliyoni 17 uciye uraba gabura mu mezi 12 urumva ubahembwe umiliyoni urenga ku kwezi n'abakozi bangahe ba leta bahembwa umiliyoni ku kwezi. Erega niho mubonera itunga igereriza murumva uwirimiye nuko tutari bwamenye gutunganya igitunga ryacu. Wewe cufa tutijewe ubu mbi wanje simpanze inzu ivyo kurya soroma munsi y'urugo twebwe tugira n'Imana n'amazi tuyo yakwiragiza nturinda ntunywa amazi yaguza ahandi bayaguza. Urumva rero uciye uraba ugacuhembwa nk'ibihumbi 300 ku kwezi nuvuga yo yandi ugacuya ziganya ugacuja gusaba ideni mwibanki kubera yamahera ufise. Urumva banki cikugirira icizere ko kwirazi yuko ufise ayo uzosubiza kandi uri gukora ibikorwa bizana amahera. Mu myaka nk'itatu urashobora guca witwa muri babandi bavuga bafise miliyoni utazigere vyagenze. Nibi rero jewe navuze nti nze ndabereka ko bishoboka kugira ngo nereke abakozi ba leta yuko umushahara utazo guteza imbere. Nafashe ndorora muhira je nanje ndumukozi wa leta none munsi ndumukozi wa leta. Mugabo ndafata ndorora mbonye noroye inkwavu inkoko n'imbata nza mbona singisuma inyama. Urumva naho waje kumbwira ngo zirazimvye urumva je cyakubwira nti je wanje ni niyo ndose abashitsi ndavuga nti tubajye ingurube imwe tubajye intama tubajye inkoko ntiriwe ndaja ku isoko. Urumva rero utwo twose mbashaka icigwa nza ndaha abandi naje ndumukozi wa leta n'abandi n'abakozi ba leta ijya weekend hajya tuva ku kazi tugaca twiruka mu kabare ahubwo duce twiruka kuraba utuntu tubagara. Hari igihugu natemberereyemwo je baho nciye hose n'icigwa ndarondera abakozi ba leta hajya mu bubare ndababura kuva saa 11 saa 12 nkabona sindababona. Mugabo hageze saa 1 y'ijoro saa 2 y'ijoro nzabona baratonze batawe gutonda mu bubare ndabaza none bataha isaha zingahe ngaha muri iki gihugu bacambwira ngo hajya bataha kuva saa 10:30 mugabo se bagenda biruka muhira
baba bafise utuntu bakora imboga bafise barima gatutura ibitoki ni umufonctionnaire wa leta hanyuma rero hajya buhwibiriye aca yoga agacaja abandi bari murumva nkaho nk'ico kigo amaze kukironka ni hahandi mwaza mubona mvuga nti tugire irya club vaso kugira fonctionnaire bave ku kazi bakora ikintu mwarabonye mu gisagara ca Bujumbura ico gihe ingera imboga zaciye zikoroka igiciro kubera iki habaye umwimbu munini cyane rero ntimutangare rero mubonye je ndiko ndakora ni nk'icigwa mba ndiko ndaha abandi kuko mbere birorosheje muri ko murankurikiriyo ingiye mu mirimo mugabo abandi batoye ntimushaka kubakurikira kugira ngo batange icigwa ico gituma nk'iyi koperative nabonye ngaha ni koperative nyeretse nk'ubu je nciye mvaho nize abantu batanguye baterera ibihumbi 21 bakaba bageze aho bashobora kwimbura amatoni amajana y'umuceri muca mwumva yuko abanywanyi bose bamaze gutera imbere ibi vyigwa rero tuze turabihana n'abatari babizi bavyumve yuko bishoboka hanyuma tuze turigishanya twese nubundi azokwigisha ejo nubundi yigisha ejo mugabo igikuru nuko indongozi zoba imbere mu gutanga karorero Evarisite wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba intore arakaramba ibikorwa akora biramuranga ndayishimiye izina n'iryo muntu yitaha imfubyi n'abapfakazi icisha bugufi imbere y'abarongoye intore arakaramba ibikorwa akora biramuranga kuri igihugu cy'u Burundi Varisito ndayishimiye kandi akaba atibagiye kugendera aborozi aho yishikiye ku mutumba Kizina aharangurirwa umugambi w'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye bikorwa na koperative y'uburimyi n'ubworozi yo mu mitakataka ikabihurikiyemwo n'abasirikare n'abapolisi hamwe n'abanyagihugu bakaba borora ibitungwa bitandukanye bikaba byaranejereje umukuru w'igihugu yihweje ingene batunganije uwo mugambi w'ubworozi kandi bakawutunganiriza mu kibanza gitoya cyane umukuru w'igihugu ati nihweje umuvuduko uburundi buriko ngo nta nkeka yuko yambona kazoza yo mu 2040 igihugu cifashe ngo izoja mu ngiro atangorana ndabiraba kandi Imana iriko irahezagira igituma mfise icizere ku 2040 burya ndaraba abatanguye kare aho bageze ngaca mbona yuko mu minsi iza abarundi bose bamaze kuza mu mugambi wo kugwiza umwimbo burya kugira uzutera imbere iminsi yose utegerezwa kuvuga uti nimbuye iki ko nakoze nazanye iki ico uzanye gica k'umutahe wundi mwaka nk'ubu dufate aha je ndimbuye ibigori mu mwaka uheze ntavyo nari mfise novuga ibinyene biciye bibumutahe w'ivyo nzokora mu mwaka uza mugabo aho nakwiba ibigori n'ubu haracariho nukuvuga habandanya hazana vya bigori mugabo ibi bigori navyo bivuyemwo biciye vyunguka ikindi kintu nzoca nkora mu mwaka uza urumva nk'ubu mwabonye ko turi mu mugambi w'uko hajya ahantu hose twahavomera nk'ubu muri banki babonye amahera avayo tugaca tuvuga ko ari ukuvomera ubwabe ntasubira kugira ubwoba ngo ikizuba nicaka ngo nta mwimbu uzovamwo amahera yacu azoca agenda urumva nzanye umugambi wo kuvomera nkagenda muri banki bacabona bati turavye umwimbaronka turabona yuko twoshaka tukamuha iyi ngurane azoyisubiza rero umwaka wa 2040 kugira tubushikire no umwimbu rose ucubyara uwundi mwimbu mugana hamwe wari wawukuye wa mbere haguma hazana havyara ugaca usanga nko mu myaka 3 uko wari umeze no munsi ugwiza inshuro 4 mu butunzi kungena ubuzima bwawe bwifashe hanyuma umaze nko kubaka inzu nziza 2040 turavuga ko umwe wese azoba mu nzu nziza irimo akamatera azoba avoma amazi hagufi tukavuga yuko abana bazoba biga neza umuntu azoba yambaye neza umva azoba afise ubuzima tuvuga tuti nabo murazi iyo bavuze ngo umuntu arifashe abari umuntu nyene abayeho urumva rero uno munsi nk'ubuje nca mbonane uno munsi ntubayeho neza cyane mugaba huno munsi acaguha umutahe ejo uzobayeho umaze kubaka iyo nzu none amahera wubakishije iyo nzu kuko uyaronka n'ubundi ntiwumva yuko arayandi mahera cyakora ikindi kintu ico kindi kintu ahubwo uzosanga turiko turasambura aya mazu dufise uno munsi twese twubaka amagorofa hanyuma rero iciza hari umwimbu hacaza amakori n'amatagisi
bica bibonetse hanyuma ubu ntuze burongozi bw'igihugu nabwo buca amabarabara kuko sindabona umuntu avuga ngo gira n'iciri barabara ripfe Bujumbura gushike Bubanza ari umwe ni igihugu kirica iryo barabara ryo rica riva muri ya makori n'amatagisi ejo usanga twagize n'amabarabara akomeye kuruta uko wahora uyabona kubera amatagisi n'amakori vyabaye vyinshi je rero ndavye aho ubu kuva dutanguye kubivuga ndabona yuko abene igihugu bamaze guhaguruka umwe wese avuga ati nzoba ameze gute hanyuma rero habasigaye twebwe indongozi ko tuza turabafasha rero kugira ngo bakanure bafate iryo barabara ndifuza yuko uwo mwaka w'2024 wohera twese twamaze gufata ibarabara neza umuvuduko ku buryo rero umwaka uza wowe emwe nashaka yuko uwungutse no munsi kugwiza rimwe azogwiza gatatu mu mwaka uza rero ndavye umuvuduko ni mwiza cyane mushake murabe no ngaha nyene muvuye muti muri uwo mwaka turabinzu shasha cubera ko twamaze gufata umuvuduko kandi ni vyiza cyane ndateye intege abarundi bose twebwe gusa ico tuzi nuko twokwemera Imana umuco mwiza kugira ngo ihezagire amaboko yacu idahezagira ibikorwa by'amaboko yacu natwe ntacyo twoshikaka ariko ndabiravye ubu abarundi twaha Imana ikibanza ca mbere no kuva Imana nayo ihezagiye bica bigenda neza ca gihugu c'amatanubuke tuzoba twagishikiriye akaba ari no ngaho rero dusozere kino kiganiro tukaba tubakengurukiye mwe mwese abikurikiranye Evarisite wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba